ubu nawe si uwundi ni Hans Flick benshi turamuzi mu mugwi wa Bayern Munich bahuranye na FC Barcelona ayitsinda ibitsindo 8-2 abantu benshi baribuka iyo match mu mugwi wa Chelsea n'abantu badakunda kwihanganira abakoca canke abantu batariko baratanga umusaruro naguma baba ubu tuvugana uyu mwanya umukoca wabo Mauricio Pochettino barahejeje kumwirukana arasimba azana uwo bitwa Tuse Adelabi umusore ahagurutse w'umunyafrika yirabura reka tubaramutse mwebwe mwese mudukurikira kuri Kiyago cha West TV. Nije birakoze Judase no munsi iruhande yanje turafise umu invité umutumire muhire mutaye musanzwe mumenyereye mu biganiro vya sport. Reka tumuhe ikaze. Turabaramukije bakunzi b'Ikiyago cha West TV muri kumwe na jewe Felife Munezero tugiye kubana muri kino kiganiro. Mbe nta kazina asanzwe bakwita kugira abantu bazokumenya. Mr F. Ego no musi kugaruka kuri Mercato News yari noci nigugwa nigurishwa ry'abakinyi n'abakoca. Okay, reka rero tumanze dushimira ko badukurikirana kwanza mukomeze mushaka like, s'abonner, partage kuko turabikeneye kugira ngo dukomeze tubaha ibiganiro bisukuye biri ku mwanya mumanze mudukore turabibasavye ngo mwese muri mudukurikirana. Rero uno musi tugaruka kuri Mercato News donc igugwa nigurishwa ry'abakinyi ariko murazi duheruka kuraba finale yabaye ku munsi wa gatandatu imbere ya byose kuko ya finale yatashe muri Real Madrid. Reka tumaze duhere kuba coach kwigurishwa ry'abakoca tuhere muri Espagne kuko ni igikombe cyatashe duhere muri Espagne duhere muri Barcelona. Muri Barcelona mbega bimeze gute ku mukoca bagira bagure mushasha? Duhereye mu mugwi w'i Catalunya benshi bakunze kwitwa FC Barcelona aba Blaugrana inyuma yuko umukoca wabo Xavi Hernandez atagize season nziza nkuko bavyifuza president wabo Laporta yafashe decision yagoye abantu bagiye barayikomanta ko ibi nabiriya ariko aravuga ati wewe ntitukibanye wewe tuvyaranyaba aca simbira mu Budagi asimbira mu Budagi atuzanira umumenyereza w'umudagi umutama w'imyaka 59 avuze ati wewe turagushaka i Catalonia. Ubu nawe si uwundi ni Hans Flick benshi turamuzi mu mugwi wa Bayern Munich bahuranye na FC Barcelona ayitsinda ibitsindo 8-2 abantu benshi baribuka iyo match uwo yarakoze ibitari bike no mu mugwi w'Ubudagi kuko abadage maze kukubona kuri kubikora neza baravuga ati ntivyoherera mu mugwi gusa ngo utwereke no mu mugwi serukira gihugu ubone umuntu FC Barcelona igiye kubana nawe muri kino gihe. Ego ntaguciyemo none mubona uko agiye kuja muri Barcelona abo mu coach mubona hari ihinduka amahinduka mashasha agiye kuzana canke ibintu zogwa biri hasi bana nkuko Barcelona taritse muri Champions League kandi areze igihe kinini Barcelona taraja muri Champions League none mubona hari ibintu bishasha zavura tuzanira muri Barcelona tatwega abafana ba Barcelona. Turavye kariyeri yiwe ukuntu amaze kugenza hirya nino twaramubonye cyane ari muri Bayern no mukoca atanga icizere sivyo tugiye kuraba kuva hashikiye yaravuze ati ndashaka abakinyi abana bariya naho abo yasavye bose bataraza ariko urabona uko ntari karaganira n'abakinyi biwe n'ukuntu avugana n'itangazamakuru urabona yuko ari umukoca atanga icizere agishika yaravuze ati mu bakinyi nkeneye ndakeneye Kingsley Coman mbere arahicizere n'umwana w'umuhira Asman Fati aravuga ati ingo wanashima nzokwifashisha muri iki gihe cyama pre-season kugira ngo turabe yuko nivo yawe izoba ameliore ego yoduka cyane. Reka tumanze tubwira abafana ni Hans Flick agiraze muri Barcelona murabona nkuko Fleury abivuze ngo agiye kuzana amahinduka ariko n'amafana ngera amaza kwashaka kuri commentaire muvuga ati mbega marana amahinduka amashasha agiye kuzana je kubgane ndabona hari ibintu bishasha bigiye kuzogaruka twize kandi na Barcelona kizavurija no muri Champions League n'amafana mukomeze mushaka commentaire mutubwira uko bimeze hari ya munsi nyene kandi akakandi kaka subscriber ku nkengeri mugwe mwafyonze bagumye ego reka tugaruke rero mu Bwongereza
aho Chelsea yiteguriye kuzana uwundi mumenyereza mushasha beho nawe mubona hari ibintu bishasha zizoba tuzaniye nkuko tubimenyereye mu mugwi wa Chelsea n'abantu badakunda kwihanganira abakoca canke abantu batariko baratanga umusaruro naguma baba ubu tuvugana uyu mwanya umukoca wabo Mauricio Pochettino barahejeje kumwirukana yego baca basimbira ku mutaliyano abataliyano na Chelsea barakundana baca bagenda baraba umutaliyano bita Enzo Maresca umutaliyano yarejeje kugira saison nziza iteye igomwe mu mugwi wa Leicester afata umugwi wa Leicester awukura mu cicaro ca kabiri awushira mu cicaro ca mbere umukumo president Toby amaze kubona ukuntu umukoca yitwara akina umupira mwiza baravuga ati FC Barcelona akina umupira wo guhanahana ariko bakubwira yuko uyu mutaliyano mu mwitege kuko wanashima bamaze kumumenyesha yuko ari wagiye kugira ntiyatevye ubu aramaze gusimbana n'umukinyi yaragiye muri Fulham araba umumyugariro kuko kimwe mu bibazo bavuga Chelsea the Blues kishobora kuyifise harimo ikibazo c'inyuma arasimba azana uwo bitwa Tuse Adelabe umusore ahagurutse w'umunyafrika yirabura ba abanyafrika usanga bahinduye nationalite ariko umuravye urabona ko ari uwiwacu kuri football urumva umuravye gabari yiwe uravuga ati arahagurutse umwe mu ba defenseur ushobora kubona ati mu Bwongereza haramubereye aratanga icizere yego ndemeshe n'abafana ba The Blues yuko agiye kubereka ibintu bishasha reka tugaruke kuri Liverpool sanzwe uri mu Bwongereza aho vuba Liverpool izohavura ironkundi mu coach Mbe muri Liverpool turavye n'ukungene itashitse muri Champions League. Mbe murabona hari ibintu bishasha azovura tuzanira canke ni yare ni kwa kundi nyene. Duhereye ku sezo iherutse urabona yuko Liverpool yagerageje gusohora abakinyi babo bakuze harimo ba James Milner, Firmino barasohoka bamwe mu bakinyi bari bafatiye runini umugoyi wa Liverpool. Ichiza ije kubaka ishiramwo amaraso mashasha. Abakinyi bashasha bategerezwa kubakira ku bintu bishasha, bategerezwa kugendera kwigira ku bantu bariko bahasanze. Rero vyagiye kubagora mu ntango, ntibari bwamenyeranye, ntibari bwanwane. Umukoca arakigerageza, eske ndatanguza Zobo, ndashirayo Endo, ndashirayo Makarista. Urumva yaragifise mediane shasha, ba Fabinho bari bamaze kugenda, bimwe vyabagiye kubagora. Ariko ubu nabakinya amaze kuba sode begeranye, bamaze kuba umwe. Umukoca wabo tumushimire Jurgen Klopp asize abahaye itike yo gukina Ligue des Champions. Bimwe vyananiye abakoca benshi mu Bwongereza imigwi myinshi murabizi, Chelsea yasohoye amafaranga menshi bikanka, za Newcastle zikagerageza bikanka, ariko Jurgen Klopp yarabikoze arayishikana. Acaramanika ibiganza aravuze ati ni murabundi umuntu ankorera mu ngata imyaka iranjanye. Abaperezida ba Liverpool baca baregerana baravuga ati dukora iki, solution ni yahe? Baca basimbira muri Holland bagenda kuraba umukoca wa Feyenoord. Uwo mukoca nawe si uwundi ni Arne Slot. Uwo mukoca abantu benshi ntibamumenyereye, ntibamuzi, atari abantu baba bakurikirana Eredivisie yo muri Holland nyene. Ni umukoca wa Feyenoord, si umukoca mubi, ni umukoca afise n'ibiharuro vyiza, amaze guca mu migwi ibiri hariya nyene muri Holland. Yaciye muri AZ Alkmaar araduga, babonye ibiharuro vyiza, Feyenoord iramugomwa. Nimba ntihenza atankeka nabo batwaye igikombe. Umukoca w'igiparukuntu baca baramusimbana muri Liverpool. Liverpool nimwe mu migwi tumenyereye kutagenda ku soko igiye kurondera abakoca b'amazina maremare. N'igihe bazana uyu Jurgen Klopp suko yarafise izina rirerire, nuko yarakoze saison nziza muri BVB Borussia Dortmund mu Budage. Bacavuga ati ngo tukwereka ico dufasha. Baramuha projet yabo nawe arabaha projet yabo, baba kubakoranye neza. Agiye abahaye Ligue des Champions, arabahaye Premier League yariheze imyaka hafi 30 batazi ko batwara Premier League. Ariko rero sindaguciriyemo
reka tugaruke kandi ngaha kuri mu Butaliyani turabona umugwi Juventus de Turin ugomba uronkundi umenyereza mbega uwundi umenyereza Juventus araheze imyaka myinshi tudashika muri Champions League kandi murabona ni ibintu bibabaje cyane Juventus yari umugwi ukomeye cyane bafise mu Butaliyani hakiriyo Ronaldo ariko kuva n'imbere yaho ntibigeze baja muri Champions League murabona ko uwo mukoca hari ibintu birenze agiye kuzana Jordan ni kuvuga muri iyi siporo ukuntu bimeze hariho krize umugwi ujamo ukabona ati wasubiye inyuma ariko Juventus de Turin mu Butaliyani ntiyigeze ija kure cyane nahitaba yabonetse muri Big 4 yabiri muri Big 5 muri Big 6 aho yagiye gukorwa ko n'amanota bagiye yagiye kwakwana UEFA yagirizwa ibinabiri yego uyu mumenyereza Mauricio Sarri yaraciyeho muri Juve ariko ubu hari Massimiliano Allegri yabagejeje muri finale ya Ligue des Champions inshuro zitari ari mu bakoca beza bagize Juventus yabahaye amascudetto atari make ariko ntibateye ubwoba kumubwira ati tuvyaranya abahejeje kubaha Coppa Italia si kuvuga yuko batabonye ubushobozi bwiwe ahubwo nuko babona yuko hariho nivo yamaze gukorora bavuze ati reka twikore ku mwana w'umutaliyano ntibagiye kure aho Fabrizio Romano umutaliyano umujournaliste akomeye cyane avuga ati mu minsi iri imbere mu ndwiza turashobora kumva yuko wo bitwa Thiago Motta yabaye official ari umumenyereza wa Juventus de Turin aho ubona Thiago Motta yagize saison nziza muri Bologna yagerageje gufata Bologna umugwi twari tuzi ko ari umugwi mutoya arawuzana araza guhangana naza Inter de Milan asemira iraha akazi gakomeye cyane Juventus nyene za Lazio ziragira ibibazo bikomeye cyane biraryoshe kwizera umukoca nk'uyo akoze ibintu nk'ivyo ari mu mugwi mutoya nka Bologna ariko akabikora si uko aguze cyane twaramubonye ariko araca mu migwi nka Paris Saint-Germain Thiago Motta afite imyaka 44 avuka mu Butaliyano nyene nta wundi mugwi ari bwakoce ni migwi ibiri ni Bologna na Spezia nta yindi migwi icibizo ubaye umugwi wa gatatu ego nko mu vyumvise twacaye kandi mu Butaliyano nyene ariko mu Butaliyano turumva ayandi makuru avuga yuko Napoli ariyo Napoli ibuca iro nkundi mumenyereza ariko rero twego twacafise ama confusion Napoli ni equipe ariko ni equipe bon irakina kandi irakina neza ariko turabona nta bintu birenze ikirakina muri no saison Jodase Napoli kimwe mu kosa genda yagiriza ishobora kuba yakoze umusezo iheze apani dohejeje ikurikirize ziheze Napoli yari ifise umukoca mwiza umutama w'umutaliyano abahaye igikombe abazanye Osimhen amugize umukinyi azanye Kvaratskhelia amugize umukinyi ateye ubwoba ayisunga no Giovanni Simeone umwana wa Diego Simeone bagira saison nziza atwara igikombe batari baherutse gutwara atanga akazi ku migwi ikomeye y'Iburaya muri Ligue des Champions twaramubonye ibintu yakina ariko kacumwirukana ufatiye kuki twarabuze ikintu bafatiye ko barazanye undi mukoca urabona nta bintu birenze aberetse nta bintu birenze niyo mpamvu bavuze ati reka twitabaze uyu mutaliyano mugenzi wacu tuzi yuko afise ibiharuro vyiza iyo afise umugwi mwiza aratembereza umukino mu mupira arayifise translation rapide mu bakinyi numwe mu bakoca ashobora guha icizere n'umukinyi wa mukinyi wabona ati vyanse akamwegera akamuhindura akamugira umukinyi akomeye cyane jewe ndemeza yuko Antonio Conte ari umukoca mwiza ko twarabimubonye ko abikora muri Chelsea yaraje muri Chelsea imeze nabi arakora arahiga igikombe maze kubona umukoca ashobora kuza mu Bwongereza agahumugwa igikombe uwo mukoca ntabari mubi naho yaciye muri Tote bimera nk'ivyanse ariko turazi vya Tote nta muntu yabimeze ariko yamaze imyaka myinshi ari muri Tote atsinda asenya akavoma ariko yarabuze n'icumuti reka tumwitege yuko muri Napoli yiwe agifise Osimhen Kvaratskhelia n'abandi bakinyi ba Di Lorenzo ashobora kutwerekana agiye gukora ibintu bidasanzwe ariko badukurikirana kandi mugomba mwibuka ko ari ikiyago ca Boss TV mugomba mushaka like abone partage
rero tugaruke kuri Napoli nyene baravuze yuko agiye gukora umukoca mumenyeza mushasha agiye kuzana amahinduka adasanzwe mugwe mushira ko commentaire mugwe mvuga kuvyo twiko turavuga ariko murumva namwe mwebwe abariko badukwikena mukundi nkino hari ibintu agiye guhindura je ku bwanje ndafise amakenga reka rero tugaruke anye muri Allemagne twarumvise Dortmund yaratsinze ariko ntitugiye tugaruke kuri Dortmund reka tugaruke kuri equipe ya Bayern Munich. Bayern Munich turumva ku ma réseaux sociaux bavuga ko bagira baronke ubundi umenyeza mushasha reka tubaze mbe Fleury mubona umenyeza mushasha hari ibintu agiye guhindura kuri Dortmund ni equipe ikomeye cyane ariko nubwo itarose amahirwe yo gushika muri finale ya Champions League mubona hari ibyo agiye guhindura umukoca mushasha je mu mugwi tuba twiteze impinduka uvuze ati Dortmund n'umugwi mwiza cyane mu Budagi naho utashoboye kuronka amahirwe yo gutwara igikombe ariko umwe mu migwi twabonye yatanze challenge imigwi yagize isezon nziza mu Budagi bese no mu Iburaya hose umugwi wa Bayern Leverkusen waraje uratangaza abantu benshi kumara sezo udakubiswe atarukino utakaje vraiment uba wakoze Bayern Munich numwe mu mugwi tuzi twese ko hari umugwi w'igitinyi abantu barawibuka uyihuye na Barcelona ukuntu biba bimeze uyihuye na Dortmund ukuntu biba bimeze mbere nta mugwi numwe ugenda guhura na Bayern ugende wijacaye Bayern ahantu ishobora kuba yaragize ELR no kwirukana umukoca wa Julian Nagelsmann ari mu bihe byiza ariko abatwara neza muri Ligue des Champions ariko ntibatinye kumwirukana bazana Thomas Tuchel yagize sezo nziza muri Chelsea ariko bari bagira yuko Chelsea idasa nabande na Bayern Munich ubu bagiye kwitabaza uyu mubiri w'igipara yaciye mu mugwi wa Manchester City nk'umu défenseur Vincent Kompany twabonye nawe yakoze sezo nziza mu mwaka uheze ari muri Burnley ayiduza mu cicaro ca mbere muri Premier League ayiduza akonvenka abantu bose bavuga ati tugiye kubona challenge kuri Pepe Guardiola n'uyu musore wiwe Vincent Kompany yahoze amenyereza ariko aho bitagiye kumworohera kuko nkuko we abijustifia aravuga ati je muri Burnley mugwi wa Burnley n'umugwi mwiza ariko ntiwari capable yo kumpa buri mukinyi wese yifuza biri different no muri Bayern Munich turizeye yuko muri Bayern Munich bashobora kumuha buri mukinyi yifuza aho mbere biko biravugwa yuko ariko arifuza kapiteni wa Manchester United Bruno Fernandes hasi hejuru avuga ati ndamwifuza aze agire champions mu nyubako jewe ndatanga icizere yuko uyu mukoca Vincent Kompany turavye umupira wiwe akina umupira mwiza cyane umuntu yoba yarakurikiranye match ya Burnley naho hari umugwi mutoyi warabona ati Burnley numwe mu mugwi iriki yakina umupira mwiza ikabura babakinyi bafise amazina manini abo twigitwa aba grand joueur ufise nka Ali Kane kuno Mericen ikaba ifise Gnabry Bakuman ba Musiala hagati ba Goretzka baniwe mu poto ndizera yuko Vincent Kompany ku myaka yiwe itari myinshi imyaka 38 yego hari abakinyi benshi bagifise imyaka bakiriko barakina ndizera yuko ku myaka 38 yiwe agiye kwerekana image nziza ku mugwa Bayern Munich mu mwitege cyane reka tugume tubibutsa kandi ko twikiri ku kiganiro citwa Mercato News igugwa n'igurishwa ry'abakinyi n'abamenyereza mutibagira kandi ko turi kuri ikiyago ca Boss TV tuheruka kubona Real Madrid itwara Champions League narabonye Kylian Mbappe bariko baramurondera kandi yaramaze byaraheze buca aja gukina muri Real Madrid Kylian umukinyi anyaruka yakina neza muri Paris Saint-Germain la fois passée twarumvise kare bagiye aje muri Real Madrid Emmanuel Macron president w'Ubufaransa avuga ati oya ntibikunda ariko bega ubuho vyagenze gute Kylian Mbappe akaza muri Real Madrid equipe yashaka kuva kera yamashaka kuri Kylian Mbappe umugwi wa Real Madrid n'umugwi wiwe w'indoto nta muntu ashaka kuzibirira indoto
ariko ubuherutse baratanze amahera aragaruka arasubira muri Paris Saint-Germain. Si kuvuga yuko bari bamuzibiye kuba bari batanze amafaranga ntibamuhaye amafaranga ahubwo baramwumvirira bamubwiye ati ngo tuganire dukeneye ibi n'ibi wifuza iki tugerageza uyu mwaka urabe yuko ibyo ugomba bidashoboka uwe kimwe mu bintu yifuza yarifuza kubona atwaye Ligue des Champions ari kumwe n'umugwi wa Paris Saint-Germain ariko yaragerageje ari kumwe n'aba Lionel Messi aragerageza ari kumwe n'aba Neymar mbere yahereye kare ari kumwe n'aba Cavani biranga avuze ati rero je ndabahaye amahirwe yanyu arakina kandi nta muntu yovuga yuko ari muri Paris Saint-Germain umukinyi Kylian Mbappé akina umupira mubi nta numwe yovuga yuko Kylian Mbappé atakina umupira mwiza numwe mu bakinyi isi ifise banyaruka kuri iyi si bavuze ati abakinyi batatu banyaruka Kylian Mbappé utegerezwa kumushira uvuze abakinyi batatu batsinda ibitsindo cyane Kylian Mbappé ari machine ariko rero naguciriyemo turabona hariya muri Real Madrid hariya ibindi bikomangoma ba Vinicius bande ariko turavye none burya niyaza muri Real Madrid ntazova ajya bench je dase umukinyi nka Kylian Mbappé ugwega ariko n'umukinyi w'isi si umukinyi wogura ngo uze ngo wicarike sindavyibaza yuko uyu mutama wacu tuzi nka Carlo Ancelotti yuko yohava ko iryo kosa ryo kwicarika umukinyi nka Kylian Mbappé Kylian Mbappé arengeye aba bakinyi turiko turavuga aba bakinyi irevre bariko barigenza neza ariko turavye ari mushasha muri equipe ni mushasha ukiri mushasha umanza kwanza ukaba adapt je dase turamuzi Kylian Mbappé so tubonye ejo canke hirya yejo Kylian Mbappé turamuzi agira saison nziza 2017 muri Monaco 2017 muri Monaco Monaco ari umugwi mutoya ariko arawuheka ari kumwe n'aba Fabinho Bernardo Silva n'abandi bakinyi ba Valère iyo saison nyene Paris Saint-Germain iramugura ikimugura ibaze Paris Saint-Germain iguze umukinyi wo muri Monaco umwana w'imyaka 18 dakeka yashitse ari titire gute ubu amaze gukonvenka isi twaramubonye mu mwaka uheze aza muri batatu baza guhiganirwa Ballon d'Or nyuma ya Lionel Messi ibaze rero umukinyi amaze kuhagarara kuri podium imwe n'umukinyi w'isi Ballon d'Or 8 mu mugongo Papa Mateo ugaje uvuga yuko uwo mukinyi ushobora kubahuka ukavuga ati washobora kucaha naje ndagarutse vraiment nta bench hoja azokina ariko reka tubirindiye ntawe bizi kimwe mu bintu cyemaze kubona abantu batanguye kwibaza baravuga yuko ashobora kuzokina nomero 9 agaherekera aba Brazilian babiri asanzeho Vinicius Junior Rodrigo ku ruhande akabakinamwo hagati mu nariga bavuga yuko Jose Rumato ashobora gusubira muri Espanyol Barcelona ariko rero reka tugaruke kandi kuri Messi n'umukinnyi atari karavugwa muri kino gihe ariko sinzi probleme hari abantu nagadukurikirana atazi ikibazo yagize muvunagure mutubwire uko vyagenze turiko turaraba kimwe mu bintu biriko biratuma Messi atari karaboneka cyane ku marizo sosio mu bitangazamakuru cyane ari muri Amerika muri Amerika naho wobwira abantu ati turonderere amajurno 2 canke 3 avugwa ivy'umupira apushinga umukinyi ntayo turonka raba umugwi arimo ari mu mugwi ubayabaye meme naho uri muri Amerika si wa mugwi uvuga ati ari mu mugwi wa ya mbere ariko aragira arakora aratsinda ukabumva yatanze passe decisive 3 iyo akoze ikintu kimwe agaruka kuza guposhingwa na ya mamedia yo muri Europe za Sky Sport ziravuga za Mundo Deportivo muri Espagne zamukujije ziravuga umukinyi w'isi Ballon d'Or 8 yatanze passe decisive 3 yazihaye mugenzi we ubu ari kumwe na Luis Suarez mugenzi wiwe mu minsi heze yamuhaye decisive 3 Suarez atsinze ibitsindo 3 urumva umukinyi aracarimwe nuko ari kure yacu mu nariga abantu kurikirana izi championnat zitanu ziwe reka tugaruke rero ku bandi bakinyi ariko baragugwa muri Real Madrid turumva hari abaginyagira soke no muri Dortmund bega muri Real Madrid ntazavura haba isubira nyuma ya Real Madrid kora abakinyi nyene basanzwe bazwi bakomeye muri Real Madrid muri Real Madrid turahera kuri uyu mutama wacu umudagi twubaha isi umupira mwubaha Maestro Toni Kroos aho yavuze ati jewe
nifuza kurangiza muri Real Madrid ndangize nk'umuri legend wa Real Madrid ndangize nkoze ibidakorwa ubu aryamanye Ligue des Champions zitandatu aravuze ati tuvyaranyaba ndashima uko twabanye ndakenguruka vyemva mutima apari yuwo byaravuga yuko Luka Modric ashobora gusohoka ariko byarangiye Perez amwegeye amubwiye ati turacagukeneye kumana natwe baravuga uyu musore w'umunya Espagne afise umwana Lucas Vazquez ariko nkuko ibimenyesha makuru byo muri Espagne bivuga yavuga yuko ashobora kubandanya bakamwongera umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ahantu dufise amakenga abantu benshi bariko baravuga ni mwipoto André Lunin hamwe na Thibaut Courtois aho ataragaseseshwa rumori twese twarabibonye ibikorwa by'uyu musore wo mu Ukraine André Lunin hamwe abantu bavuga ati Ukraine nta wundi muntu yari ikeneye kugira ze gutabara ibi bitero vya Putin donc niwe yari gusama ry'ama grenade abijya bisasu kuko twaramubonye kuri match ya Man City abantu bose baravuga ati uyu mugardie ari ku rwego ariko twari twibibagije yuko imbere yiwe hariho ikindi kivejo cyo niko ndamwete so mugardie asanzwe Thibaut Courtois yarabaye umugardie w'isi ari kumwe na Belgique yarabaye umugardie mwiza ari muri Real Madrid agarutse aramwereka ati petit frère tekana ndacaha aho tumaze kubona umugwi nka Atletico Madrid iriko werekana yuko wifuza kumusimbana uyu musore w'umunya Ukraine André Lunin sinzi uko Perez azobigenza turamuzi ku Madrid numwe mu bapresident batoroshe numwe mu bapresident batoroshe azi gukonvenka abantu ashobora kukwegera kugira ngo akureshe akwereka ibinabiriya bigatuma ushobora guhindura mind yawe reka tubihe umwana reka tugaruke kandi kuri Dortmund barafise abakinyi boca basohoka baja gukina hanze ariko mwarabonye barashitse muri finale kandi baronse n'ubushiruka bute none nk'abagira basohoke mubona Dortmund zavushika muri finale ubutaha Dortmund nimwe mu migwi tuzi ko gusohora abakinyi kwinjiza abakinyi nimwe mu mugwi uzi gukora ico bitwa business irazi kugura irazi kudandaza reka duhere kuri uyu mutama wabo Lewis Michaels umwe mu bana bakuriye muri Dortmund ari mu bihe vyiza Bayern irazira dodora iyindi migwi ikomeye irazira dodora avuga ati jewe guma ndaha muri BVB guma ndi muhira arapasianta kugeza urukino rwa nyuma nawe yari yamaze kumenyesha ati n'urukino rwa nyuma ndahagarika nje kuronderera mu bindi bintu apare y'ivyo irafise abakinyi babiri b'intizanyo duhere ku musatizi Jadon Sancho murazi yegere yabaye ari muri Manchester United aho habaye kutumvikana n'umukoca wiwe Erik ten Hag bimuviramwo kwicara abantu baregera barabaja hagati avuga ati rero aho kubwo mu mwicarika muronderera urundi mugwa cyane niko kuca bumva ubusabe bwa Dortmund kuko ni yari yajava Dortmund ni yari yamugurishije muri Manchester United baraganira bavuga ati mudutize umwaka waherana n'iyi season nyene ubu ari mu nzira agaruka Manchester apari yaho hariho myugariro ku ruhande ava mu Bwongereza nyene muri Chelsea Ilan Madsen nawe nyene umuwarande mwiza wanashima kari mwiza yaragaragaye no muri equipe type ya UEFA Champions League y'umwaka urumva umukinyo muri Dortmund amaze kugaragara muri equipe type aba yakoze abo ni bamwe mu bakinyi dufise ubwo ati nibagenda ko bahari igiti cy'umugongo uhereye imbere ubuze Jadon Sancho yarahitse ubusatirizi dufise ikibazo ati eske nindazoza kumusubirira mu gihe twariko turabona ba Sebastian Haller batariko baritwara neza aba ba Malen batariko baritwara neza ukajuja mu kibuga hagati umutima uragiye Marcus Lewis umwe mu bakinyi yabanye na Dortmund imyaka myinshi umwe mu bakinyi Dortmund yagiriye igihe kirekire uramubuze uza kuzana nindaza kumusubirira ubwo n'urugamba reka tumurekere umukoca Edin
Terzic arabizi numwe mu bakoca twabonye twetse ibintu vyiza reka twitege yuko niyo mu defenseur azoba murondera solution yego reka duce ku mitwe ahantu ku mitwe nyene ya abakinyi bagera bagurisha mu yandi ma equipe turabazi tugerageze kunyarutsa duce ku mitwe nyene tuvuge abakinyi abagira bagurishwe n'abagira bagugwe yego duhereye mu Bwongereza nyene mu Bwongereza umugwi wa Liverpool uriko uravuga mu bimarimere ibihuha yuko ushobora kugisimbira mu Faransa mu Nice kuraba uwo bitwa Kevin Thuram nyine wa Marcus Thuram muri Inter de Milan umwe mu bakinyi bariko baritwara neza mu kibuga hagati mu mugwa Nice numwe mu bakinyi ngenderwako aho ubona uyu mukoca wa Liverpool mushasha avuga ati ndose uyu musore vyombera vyiza kurusha apare ya Liverpool so nyine ariko agomba kwiyubaka aho dufise amakuru mu migwi ibiri Tottenham na Crystal Palace iriko iragwanira hamwe na Jude Bellingham uwo bitwa Job Bellingham yego taramubonye muri finale yaje kumushigikira yego uyu mukinyi Job Bellingham ni umwe mu bana bafise imyaka 18 umwe mu bana bayeza bafise ingabirano y'umupira aho benshi bamwe bagiye baravuga ati ni impano y'umuryango nimba mukuru wiwe akina umupira kurya reka twitege muto ya wiwe aho imigwi itari mike imaze kuza yerekana yuko imwifuza kumugura reka tubihe umwanya turabe iyo bizoherera sivyo gusa mugwa Barcelona uravuga yuko ushaka mukinyi Bruno Fernandes Portugal w'imyaka 28 Hans Flick aravuga ati jewe mu bakinyi ngomba kubakirako harimo umunya Portugal we Manchester mu gihe Manchester itazoba ishimye kumwongereza amasezerano arashobora kugenda mu gihe Manchester izo bishimye ubusabe bwa FC Barcelona na Liga atari yo yonyine murondera na Bayern iri mu mugongo iri kirapushinga ivuga ati natwe bwe yotubera sinibaza ariko ko Manchester ishobora kurekura umutima numwe mu bagabo twabonye ko ari umutima wa Manchester United sinzi aho iyo bizoherera reka dusimbire kuri uyu munya Portugal nyene tukiri ku Portugal João Neves umwana akiri mutoya agerageje kwiyerekana ariko aronderwa n'imigwi myinshi mu Bwongereza harimo za Manchester United, Arsenal, Man City ariko mu gihe uyu mugwa Benfica Lisbon iriko urananirana bamwe baratanga miliyoni 50 abandi 40 70 ariko umugwa wa Benfica uvuga ati musi miliyoni 120 ntaco tuvugana abantu benshi ariko baribaza ati mbega ibi bintu biriko biraba muri iyi football ya kino gihe bimeze gute gute umukinya ashaka kugurwa miliyoni 120 atari de champion akina ataragaragara kuri plateau international bimeze gute biriko biterwa abantu benshi bavuga ati nta ruhombo ruzohava rubamwo bimeze gute reka dukubitire mu gihugu cy'Ubufaransa aho ubona umugwa Paris Saint-Germain uriko uratuma ko urazorongera kwigarura umukinyi wabo ari mu mugwi wa Leipzig ubona sundi ni Xavi Simon umwana akiri muto afise umupira utangaje uyu musore imigwi myinshi na Barcelona imwe mu migwi imurondera kuko yaciye muri La Masia ni umwana yaciye muri La Masia umwana azi umupira wa FC Barcelona ariko Paris Saint-Germain iravuga ati garuka mu rugo tugukoresha turifuza kuko associate na Zaire Emery ba Vitinha turabe umusaruro mushaka kuduha ariko na Barcelona baravuga yuko iri kiraca ku ruhande ivuga ati ni mu muduhe cyangwa mu mudutiye tuvuye muri ivyo uyu mu defenseur w'umufaransa kiri muto batumye ko muri Jeux Olympiques niyo ariko aravugwa mu matransfer y'imigwi komakomeye cyane aho bivuga yuko Real Madrid mwifuza Paris Saint-Germain mwifuza abantu bakagira ubwo ati none uyu mwana akiri mutoya kugihagararo ciwe imyaka 19 bavuga ati none imyaka 19 azogenda kugwanira ikibanza na ba Rudiga bazoshaka kugwanira ikibanza na ba Militao abakinyi tubona bamaze gufata ikibanza mu Real Madrid turavuga ati ho muri Paris Saint-Germain ko tubona aba Marquinhos baburiye azoshaka kubasunika aronka ikibanza n'ivyaramutsa ka bishobotse kimugura Kipembe turabona iyi season ntabonetse ikibazo c'imvune eske Kipembe ni yabagarutse kari umwana wo muhira twaramubonye bamukoresha cyane abakoca benshi bahaciye muri PSG barakoresheje uyu musore Kipembe tukibaza ati none bizoherera he
si ivyo gusa mu gihugu ca Espagne nyene tugaruke muri Atletico Madrid iriko irasohora abakinyi aho binugwanugwa yuko ishobora gusohora uyu mugade wabo w'imyaka 31 kandi yarabikoze neza Yono Black umwe mu bagade Atletico idashobora kwibagira niyi Liga baheruka gutwara babikesha umwe mu bagardie atigera aboneka ko ari muri meforme ariko abikora neza aho bariko bararondera abagardie babiri harimo André Lunini kusonga wa Real Madrid na mama n'uwe mugardie wa Valence Grigori aboni bamwe mu bagardie bariko bararonderwa aho babona yuko boza kubafasha cyane reka durangirize mu mugwi wa Manchester United Manchester United uri kuravugwamwo ibinabiriya inyuma yo gutahukana igikombe ca FA Cup aho bamwe bavuga ati FA Cup ayitwara atayitwara turamwirukana iri kiravugwa muri transfer mercato y'umukinyi Benjamin Sesko umukinyi wa Leipzig akina imbere abakavuga ati twebwe turifuza uyu musore aze gukorana n'uyu numero 9 wa Manchester United uwo bitwa Højlund bakavuga ati nitwamwasosya birashoboka kuba ari vyiza aho bongera akavuga ati bararondera umu defenseur wa Everton Braithwaite umusore w'umwongereza akiri muto yari kabikora neza bakavuga ati turarondera umukinyi wo ku bubamfu eske tuza kuzana nde bamwe bavuga ati numuduze umwana wo muri academy Harry Amas amaze kwigenza neza amaze sezo mu ba U18 atatsinzwe bigoye kumudribra umwe mu bana bavuga yuko bafite ingabirano mu gihe twabonye yuko Manchester United yagize ikibazo cyane kuri beke y'ubamfu mu gihe show yari mu mvune Marasi akaja mu mvune abakinyi batigeze baboneka reka twitege ibishasha mu sezo igiye kuza reka twitege amahinduka kuri sezo igiye kuza rero bakunzi ba Kiyago Chabo TV ndano dusozere kino kiganiro dukomeze twihanganisha abantu batabujwe bakinye no kuri baratsindwa kuri Dortmund na Real Madrid no kuri mwihangane mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu mwari kumwe na Munezero Freri nanje rakoze Judasenje nayiko ndatiramisha kino kiganiro mukurikirana ibiganiro byacu bikurikira naho ubutaha mu kiganiro kindi kijanye na sport mugire weekend nziza.